witiriwe Fondation Salama watanze ibikoresho vy'ishuri ku bana b'abanyeshuri ba Ntahonikora bo muri zone Buyenzi ku runo wa kane igenekerezo rya 31 Nyandagaro 2023 ni mu ntumbero yo gukomeza umugenzo wo gushigikirana nk'uko tubishikirizwa na Pascal Ntamukunzi aserukira Fondation Salama imbere y'amategeko. Igihugu gitaye umuco kiba kigomba kuzimangana n'ay'imico n'akaranga by'abarundi. Biduhamagarira gushigikirana, ariyo mpamvu muri Fondation Salama twiyumviye tuti kubera umwaka w'ishure ugiye gutangura turakwiye kugira ico duterereye abavyeyi n'abana kugira ngo ejo bikunde nabo baje kw'ishure nk'abandi, kuko atamwana n'umwe akwiriye guhebeshwa ishure n'ubukene. Nayo umuhuza w'abarundi Aimé Laurentine Kanyana mwijambo ryiwe yasavye ko abo baronkejwe ivyo bikoresho bo bikoresha ico vyagenewe kugira bazovemwo abantu bakomeye bazokorera igihugu. Hariho abana aronkikaye agaca yitabura akaja kuyigurisha mw'isoko kugira batekere mw'umunyu. Ivyo twama tubibona amakaye yanyu tukayasanga mw'isoko. Hariho n'abavyeyi ari sinzi ngene imitima yahindutse, umwana ashikana amakaye yayaronse akayarema isoko ngo bagure agafu. Turasavye rero abavyeyi ngo mushigikire abana bashobore gukoresha ayo makaye n'ibikoresho vyose ico bigenewe. Ejo rero tukeneye ko tuzoba dufise abantu bateye imbere cyane bitwa ba docteur nk'uko umuhisi yitwa Dr Mohamed Ukara. Murumva yuko muri novuga nk'amatuta azoramurira Burundi ivyamwa bikomeye cyane. Akaba yarangije atanga impanuro kuri abo bana ko bo kwirinda impanuro zitarizo zibatuma baja kubaka hataragera.